Reka nsubire ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu ndaguye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibigano dutambutsa kuri iyi mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bikamu nyuma zuko turi buze kubashikiriza n'ayandi makuru akomeye cyane mu gihe Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD muri aka gatondo ariho nyene aciye amenyesha ivy'urupfu rwa Tite Bucumi perezida nanone umugambwe MCP. Ni nyuma yuko rero bivurwa yuko abagiza uruhare nanone mu bijanye no kugandagura uwo munyamabanga mukuru yo mugambwe wa MCP gushika ubungubu nanone bivurwa yuko ari abagumyabanga. Ivyo rero bigashikirizwa n'umwe mu ndongozi zikomeye cyane mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ibi rero bikaba biriko biraboneka yuko bazokura ko umwe kugeza gushika bose bapfuye bakuwe ko mu burongozi bwa CNDD-FDD n'abandi bagize uruhara butandukanye mu bijanye nanone no kugwanira igihugu c'u Burundi. Munyemere rero tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane yeje kudushikira bikamu nyuma zuko gushika ubungubu kuri aka gatondo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayuba bivanye n'injyane zejeje imisi itari mikeyi bikavana n'amakuru akomeye cyane yeje kudushikira gushika umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arakwije umunsi nanone ataroshika ku kirimba cwegerereye Igitega bivanye nuko ku munsi yava mu rugendo rwe rumuvana muri Guinée Equatoriale gushika ubungubu akaba atoroshika ku kirimba cwegerereye Igitega bivanye nuko akarwi kamunyuruje nanone gashigikiye n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nyuma yuko yari yinkoye kuri ibihangange bikamu nyuma zuko rero aka karwi karongoye n'igihanganje General Prime Niyongawe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazerenda kugarika umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayubaka kanya kabaciye afata ingingo ikomeye cyane n'umunyemerere rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Ndababwira ukuri rero umwanya ku mwanya arashobora gutangazwa urupfu rw'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na cyane ko biboneka yuko arashobora kugandagurwa hama bagaca batangaza nk'uko vyashikiye umuhisi Petro Nkurunziza yuko umutima wiwe wahagaze gushika ubu rero. Reka nsubire ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu ndaguye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibigano dutambutsa kuri mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV muherereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makumi nagiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikereka. Rero nsubire ndagukengurukire inshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona rakuzujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politique umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka rero ingingo nkuru tuzifatire kuri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Birababaje cyane ivyo twaraye tubonye nyuma yuko umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD atangaje ivy'urupfu nanone rwa Tite Bucumi nyuma yuko rero uyu ari perezida umugambwe MCP nyuma yuko gushika ubungubu rero nanone nkuko amasoko yacu umugambwe uri kutegetsi wa CNDD-FDD amenyesha yuko ibihangange muri politike gushika ubungubu biriko birakurwa ko umwe ni nyuma yuko rero ayo mashukuru tuyashikirizwa nimwe mu ndongozi umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Nayo ayandi makuru akomeye cyane turubuze kubashikiriza turaza kubabwira nanone ibijanye nuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayuba yafata ingingo ikomeye cyane yo gusaba ibihangange vy'ikitse nanone mu kiza cyo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari mu ngorane zitandukanye na cyane izijanye n'amagara yiwe akaba asaba yuko igihangange Gervais Ndirakobuce batazerenda kugarika wewe na General Prime Niyongabo ko bavuma kandi bogashira ibijanye nuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubungu ibiriko biramushikira. Biravugwa yuko rero umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari mu biro vyiwe na cyane ko ari mu minwe yakarwe kishinze gutembagaza ubutegetsi. Gusa rero abihweza ivya politike nga mu gihugu c'u Burundi bakibaza imvo yoba ari mu minwe yabo yizo nkozi z'ibibi ariko nanone
hakaba haboneka yuko hadatangazwa ikudeta kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Ibindi vyose rero ibikorwa bitandukanye biri mu minwe y'umutambukanyi mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha, na cane ko bica biboneka yuko arizo mvo zituma umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atariko aratangazwa irya nino bivurwa yuko yoba yatembagajwe. Amakuru akomeye cane je kudushikira rero Angeline Ndayishimiye Ndayubaha akaba ariko yongereza umutekano irya nino yoba kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu, ariko akaba hamagarira ibi bihangagera cane ko yaciye atazira umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira impyisi bivanye nuko amubona, bivanye nuko rero yoba nawe nyene ari we yagira uruhara rukomeye cane mu kugandagura umuhisi Petero Nkurunziza. Ibihangange rero gushika ubu ngubu rero nkuko Denis Bucumi yahora abivuga, gushika ubu ngubu rero uwushesha amaraso nawe nyene azohorwa ayandi. Gushika ubu rero amaraso y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arahoma kuri ibi bihangange, na cane ko azoca ashirwa ku duhanga dushika tubiri, bivanye nuko gushika ubu ngubu bihangange bishika bibiri ari vyo nyene biriko biribonekeza muri uyu mugambi ukomeye cane uriko wibonekeza mu bijanye no kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Akaba rero ariko arahatirwa gutanga imihoho, na cane bivanye n'amasoko yacu nk'umugisirikare, umwe mu masirikare gushika ubu ngubu atashimye yuko tuvuga amazina yo kumva z'umutekano wiyo, amenyesha yuko gushika ubu ngubu amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atamerewe neza, bivanye nuko yakubaguwe muri iri joro ryaciye, bivanye nuko yasabwaga gutanga imihoho. Ariko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akaba yarahiriye ikintu gikomeye cane aho gutanga imihoho. Ibi vyose rero nkuko yabishikirije mu majambo yiwe yumvikana, akavuga yuko atobandanya agambanira abanyagihugu, na cane ko aribo bamwishiriye ko. Nimunyemere rero aya makuru tuze kuyabandanya kandi tuyabashitse ko mu buryo bw'idonido, tubashikiriza ijambo rikomeye cane. Nanone nyuma yuko umutambukanyi mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha ariko arasaba abakuru b'ibihugu bibanyi bitandukanye, na cane mu gihugu c'Ubuganda, asaba yuko nanone botanga ubufasha kubijanye n'ibiriko biraboneka mu mugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi. Ikudeta rero kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu bakaba basaba nanone ba Special Force n'abandi basoda bakomakomeye, abahinga mu vyerekeranye n'igisoda, kugira ngo babandanye imirimo yabo yose ya misi yose, kugira ngo bakingire umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bivanye n'ibigiye gushika ngaha mu gihugu c'u Burundi. Munyemerere rero mbere yuko tubashitsa ko idonido ry'ayo makuru, munyemerere amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cane avurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka kuri ayo avugwa nanone ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, n'ijambo rikomeye cyane gushika ubu ngubu Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, ariko arakwiragizwa bivanye nuko yibonekeje mu majambo avuga yuko rero impyisi zose zizokurwa mu mugambwe uri ku butegetsi, na cane ko abarizo nyene ziba ziriko zirakwega akarambara. Gushika ubu rero reka tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avugwa Kirundo, mu Kirundo, Ngozi na Kayanza kirazira kokereza ibigori ku mabarabara canke mu masoko. Ni nyuma yuko rero mu ntare ya Kirundo iyo ngingo yashikirijwe ku 16 kigera mu mwaka wa 2023 na Buramatari Victor Segasago, nanone aho nanone hokorwa ibikorwa rusangi byo gusubira imiserege. Ni nyuma yuko rero uwo muyobozi atangaza yuko rero yashikirije ko mu ntumbere yo gukingira umwimbu mu makomine yose bibujijwe kokereza ibigori mu mabarabara no mu masoko. Ivyo rero bikaba bitaranezereje abanyagihugu, na cane ko hari abavyeyi bigorewe bama nanone baronka amahera muri iyo ngingo iba yafashwe, kugira ngo nanone baronke amahera azobafasha mu mirimo yabo kandi mu buzima bwabo bwa misi yose. Gushika ubu rero abajejwe intwaro n'umutekano bahamagariwe gushira mu ngiro iyo ngingo mu ntara yose ya Kirundo. Si aho gusa rero kuko iyo ngingo kiyo yafashwe no mu ntara za Kayanza na Ngozi. Ni nyuma yuko rero aho hose ingingo zafatwa nanone mu ntumbere yo gukingira umwimbu n'imiryango, kuko nanone bica biboneka ngo ko hari aho abagabo bashima nanone kwihereza ivyo bigori bakarenza ko urukanywa, bagaca bihagira nanone gutanga igitunga abasigaye mu miryango nanone, nkuko bishikirizwa n'uyo Buramatari. Ayandi makuru akomeye cyane je kudushika
kudushikira nuko bivurwa yuko ibikorwa byo kongereza no gutanga amazi nanone atahora ashika biriko biragenda neza mu gisagara ca Ngozi. Bika rero bishikirizwa nyuma yuko mu makaritsiye ya Gabiro, mu Remera, Burengo n'ahandi hatandukanye mu gisagara ca Ngozi niho hariko hakwiragizwa imiringoti biboneka ko izotwara kandi amazi nanone igakwiragiza amazi meza muri ivyo bice vyose. Gushika ubu rero ivyo bikorwa bimaze hafi amezi abiri, bikaba bimaze nanone gukorwa ku burebure burenga imetero 20 nkuko bimenyeshwa n'abakozi bishiramwe Regideso bari ku kivi mu makaritsiye atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abene igihugu nanone bo mu gisagara ca Ngozi bakaba rero barindiranye igishika iyongerekana ry'amazi meza, aho nanone imyidogo ifatiye kwikena ry'amazi meza rikunda kwihibonekeza nyuma yuko rero Desire Minani buramatari w'intara ya Ngozi asaba rero abanyagihugu nanone kurindira ibikorwa bihere neza bahabwe amazi meza. Mu ntara ya Ngozi rero byifashe gutyo mu nyuma z'uko mu gisagara ca Kayanza ho haheze indwi zitatu atamazi nanone meza ahaboneka nk'uko vyahora bivuye ku muhora wakora amazi ku isoko yonenekaye. Bivurwa yuko rero buramatari w'intara ya Kayanza yashikirije muri kansere muri komine mu Rutamu nanone mu kuraba aho ibikorwa nanone byo gusanura imihora bigeze. Akaba rero amenyesha yuko yasanze imihora nanone abakozi ba Regideso bari basubirije iyo nanone iyo yanonekaye nanone yaciye imeneka bivuye ku muvuduko n'inguvu z'amazi. Remi nanone cisha hayo arongoye intara ya Kayanza akaba none yasavye abo muri Regideso kurongera kandi kurondera ibikoresho bikomeye cyane kugira ngo abene igihugu bahabwe amazi meza bidatevye. Reka rero twigarukire kuri aya makuru akomeye cyane yejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi, turibuze kubashikiriza n'ayandi avurwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu rero biravugwa yuko mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Riveriano Ndikuriyo gushika ubu ngubu ari wenyene umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe ashikiriza yuko gushika ubu ngubu ababaje cyane n'urupfu nanone rwa perezida w'umugambwe wa MCP. Ni nyuma yuko rero zimwe mu ntwazanga umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD zivuga yuko gushika ubu ngubu nanone abagize uruhare mu rukomeye cyane mu kugandagura uyu nguyu nyene Tite nanone bucumi harimwo nanone indongozi zikomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD aho barahiriye bakarengwa yuko bazokura ko umwe gushika bose baheze. Bikavugwa yuko rero Reveriano Ndikuriyo yahojeje imiryango y'ubunyene n'abakunzi buyu nanone Titi nanone bucumi nkuko amasoko yacu avyemeza. Gushika ubu rero birababaje cyane kandi Burundi News TV irahejeje kwihanganisha ibi vyose biriko biraba mu gihugu c'u Burundi kandi ikabandanya nanone iremesha ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu rero ndabibutse yuko uyu nguyu yagize uruhara rukomeye cyane muri demokarasi mu gihugu c'u Burundi no gushimangira ibikorwa bitandukanye n'iterambere mu gihugu c'u Burundi. Ndabibutse yuko rero ibi vyose biriko biraba mu nyuma z'uko nga mu gihugu c'u Burundi turi kwamba twibonekeza nanone mu bikorwa bitandukanye kandi hakaba harimwo injyane zifatiye ku bikorwa bitandukanye na cyane ko hari abategetsi bakomakomeye bari kwamba bashaka kwihagira uburongozi mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu rero reka twigarukire ku makuru akomeye cyane yejeje kudushikira agatorwa so. Gushika ubu ngubu yagize ico ashikiriza kuri urwo rupfu nanone rw'umuhisi. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira arateye ubwoba nyuma yuko gushika ubu ngubu urupfu nanone ruje gihutihuti nkuko bishikirizwa n'uyo mukuru umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL. Gushika ubu rero amaraso ariko nanone arahuma mu gihugu c'u Burundi ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nkuko amasoko yacu avyemeza. Biravugwa yuko rero Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari mu kaga gakomeye cyane nyuma yuko yanyuruzwa akwiye ku kibuga c'indege Charles Mekio Ndada i Bujumbura. Gusa rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Ndayubaye yashimye kwigumira mu gacereri bivanye nuko gushika ubwo abona ibintu bibandanya bimera nabi cyane iyo bayemereye ibihangange bikomakomeye kandi agasaba uwo yataziriye impyisi gushira agaragara ibijanye n'ingene umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arafatirwa ingingo nk'umuntu asanzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi rero bikaba mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu rero biravugwa yuko ari mu minwe nanone y'akarwi kishinze kandi kakarahirira gutembagaza no gukurako intwaro y'agahotoro. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayubaha gushika ubu ngubu yoba agiye kuva mu gacereri akavuga ibijanye n'amabanga yose na cyane ko bica biboneka yuko injyane ziri hagati y'ibihangange
bishika bitatu zishimangira kandi zigashimikira kubijanye nanone n'amatati y'amatongo hagati yuko Gervais Ndirakobuca batazaranda kugarika yamasabwa n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ko amatongo yihagiye y'abanyagihugu yosubizwa canke agashirwa nanone mu butunzi bwa leta. Gushika ubu rero mu matungo ya leta biravurwa yuko ibintu vyabandanije binonekana na cane ko bimwe mu bihangaje vyama vyihagira amatongo ya leta n'ibindi bitandukanye uko vyama vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Murazi yuko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Gushika ubu rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu André Ndayishimiye ndayubaka basaba abanyagihugu na cane kwiyamireza ibi biriko birakorwa n'umukuru n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazaranda kugarika. Akabasaba rero ko ijyanganje General Prime Niyongabo gushika ubu kirongoye igisirikari c'u Burundi naco nyene cova mu gacerere kigatangaza ibi vyose. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kubw'amasoko yacu mu gisirikari biremezwa yuko ariko arahatirwa gushira umukono nanone mu gutanga imihoho bivanye no kubobo nyene bamushikiriza yuko ataco ashoboye kandi kuva yoshika ku burongozi kugira ngo atware Uburundi n'abarundi gushika ubu ataco arashikiriza. Ndabibutse yuko abanyagihugu bobo nyene gushika ubu bose boba bashigikiye umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bivanye nuko bobo bavuga yuko umukuru w'igihugu muvyeyi wacu ataco atabashikiriza. Yo rero n'amakuru ava mu banyagihugu mu gihe mu bategetsi bakomakomeye bobo nyene n'abahinga mu vyerekeranye no gusasangura vya politiki bashikiriza yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ataco ashoboye kandi ataco abariko arashikiriza abanyagihugu. Bikaba mu nyuma z'uko rero injyane ziteye ubwoba kandi zibandanye ziboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu André Ndayishimiye ndayubaha yoba yabandanije kurondera nanone umukuru w'igihugu c'u Bugande Yoweri Kaguta Museveni kugira ngo nanone abandanye amufasha mu bikorwa bitandukanye nk'uko vyama ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu rero umwanya ku mwanya arashobora kumviriza yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yejeje kwitaba umuremyi bivanye n'amakuru yazindutse akwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro. Bivugwa yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya arashobora guhagarikwa umutima bigaca bitangazwa nk'uko vyahora vyatangazwa ku rupfu nanone rw'umuyisi perezida Petero Nkurunziza, aho abari bamwegereye nanone bamugandaguye ku munsi wa kabiri bigatangazwa ku munsi wa gatatu kugira ngo abanyagihugu nanone batahamagarirwa imigumuko n'ibindi bikorwa bitandukanye. Gervais Ndirakobuca batazaranda kugarika na General Prime Niyongabo barashobora kuzobazwa amaraso y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya bivanye n'ibiriko birakwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro zitandukanye. Ndabibutse yuko rero amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ingingo Reverien Ndikuri umunyamabanga mukuru umugambwe kutegetsi wa CNDD-FDD wewe nyene atariko arayishigikiye bivanye nuko yiyongoye kuri aka karwi nanone kishinze gutembagaza ubutegetsi na cane biturutse ku matati ari hagati yiwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika. Ndabibutse yuko ibi vyose biriko biba mu nyuma z'uko gushika ngubu abanyagihugu bikigoranye cyane kwiyumvira nanone no kumva kandi kwemeza aya makuru abariko arakwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro. Gushika ubu rero Burundi News TV twarabemereye kuza tubashitsa ko amakuru akomeye cyane mamwe aragiye munyegezwa kandi avugwa muri politiki umutekano n'agateka kazira muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka rero nizere ko aje gupyona ijambo sabone ko atarabikora kaniko karyo ndagusoma no kumusi video ranzi ijambo sabone upyonde ko uracabona rakazujyana nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru bigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Imisoro y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo niyo yishikiye ku biro vy'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nanone imusaba kwisigura kandi gutanga inyishu kubijanye n'ibibazo bejeje imisi itari mikeyi na cane biriko biraboneka nanone mu bugambanyi bwakorewe umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Hariko rero haribazwa niba nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari bwoshire umukono nanone ko yoba atanze imihoho, ariko nanone akaba rero yashikirije ijambo rikomeye cyane ryo nanone tujya tuze kugaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane aza timuje kure ibigano vyacu nakagaruka. Reka nizere ko umerewe neza aho uherereye hose wumvireza amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nari twabateguriye abamenyesha amakuru bacu bariko baratugira amatoza
hari amakuru rero turonse yaho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba anyururejwe, gusa rero hakaba hariko haribazwa imvo bitariko biratangazwa. Ndababwira ukuri rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayubaha yoba nawe nyene ari umuhinga mu vyerekeranye na politike, akaba ari navyo nyene biriko biratuma ibi vyose bidashikirizwa abene igihugu mu buryo bw'idonido. Ni munyemere rero twabimenyereye kuza turabashitsa ko amakuru aba ariko aravurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi n'ayandi aba ariko aravugwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye. Ntimuje kure, iyi ni Burundi News TV.